emizano yitabirwa za timu za Ward Mushanje zambarra City ubwo abazana barukayana mu mpaka za volleyball netball hamwe n'umupira gw'ebigere ahabwa abana bari hansi y'imyaka 16 imyaka 14 hamwe n'imyaka 12 Wodezero mukachika kamukuza hamwe na Nyakayejo zingire bikopo bishatu bigiyemwe ubwo kachika iri kusingeza volleyball yaboje nabica bari hansi y'imyaka 16 hamwe n'umupira gw'abahansi y'imyaka 12 Nyakayejo zingire umupira gw'abahansi y'imyaka 14 hamwe na volleyball yaboje nabica bari hansi y'imyaka 14 kandi kamukuza zingire netball y'abahansi y'imyaka 16 rero kakoba yasinga netball y'abahansi y'imyaka 14 abana buto selectinga ntuza kufuna camp a week tutakagira mu championship mwene abandi bakuza kwamba zero muhanda mbijo muhanda kugira ngo bayije mbara tuza kwatiga mu camp tugira ki training ubwanyuma abazana borekera umutindo murungi batori no kwija kujwekera ha timu zambarara City ziri kwija kwayana ndebe kopo mu mpaka za Uganda yona ziri kwija kutebekana subwo muri Mbarara City okuruge barabara na mushanje byo kwezi kwa 8 ukusiyebero 5 byo kwezi kwa 9 kandi kanya kumuzani imprani nza kuyamba timu yanjye munonga kureka mutwa coordinating aje twahangura mpaka iza cities temporariza ko batorana mu katika timu yanjye je tukatare ko batorana mu kwateganyije bicumwe kijeje kurwe kigombe cyo kuremezane gihabwa Mbarara City Reverend Father Paul Kruga ashabara abazana batorinwa kujwekera Mbarara City gukora namana kureba ngo bija basingure bikopo kuko hereze bikopo aba basingire ahagati yo kujaguza aba TV West and RGS byamukama